Mwiriwe neza bakunzi bimbonesha kure yanyu yacu Umuvugizi TV, ni Kamarade ngarutse kugira ngo tuyage kuno mugoroba. Kiyago ndagitanze ku mugoroba, ariko abadukurikirana shobora kuba ari mu gatondo, shobora kuba ari ku mutaga, bivana naho muherereye. Kamarade muramaze kumumenyera mu biganiro byinshi, cyane cyane inyurabwenge niko ngaha kuri televiziyo Umuvugizi, mugabo n'ibindi biyago byinshi by'iterambere niko, ariko niko nagize nti iyi mbonesha kure nizoreka no kubabwira ibibafasha kwiyubaka mu buryo bw'umutima, kubera yuko umuntu muzima si umubiri gusa, ariko aragizwe n'umutima, kandi umutima ukomeye, umutima uteye agatambuko, novuga yego ukomeye mu yandi majambo. Uno munsi rero mu ntunge gose ndabazaniye icirwa canke ikiganiro kiza kubabwira ibintu vy'ukuri mutari bwumve. Oya, mutari bwumve, kumbure mwahora mwumva mugabo mugaha agaciro gake, canke ntimugere aho uno munsi tugomba kugera. Bega mwari muzi burya yuko ubu buzima bwacu turaba mw'isi y'ibiboneka no mw'isi y'ibitaboneka. Abantu benshi bahagarara mw'isi y'ibiboneka gusa, mugabo no mw'isi y'ibitaboneka burya turakwiye kuza turashirayo amaso yacu, cyane cyane amaso y'umutima. Unje kubabwira rero no munsi ibyo dukunze kutavuga mugabo biriho, kubera yuko biri mw'isi y'ibitaboneka. Mwari muzi yuko tuzi ko hari umuntu ari wavuga wenyene, umuntu avuga nkuko ndiko ndavuga. Mbe mwari muzi yuko hariho ibintu bivuga mw'isi y'impwemo, ari ibintu si umuntu mugabo n'ibintu, nibyo tugiye kuyagako, mugabo bikavuga mw'isi y'impwemo. Ninavuga mw'isi y'impwemo rero kugira ngo bitahure neza, uze kumva imbere y'Imana, ikintu kiza imbere y'Imana, hanyuma co nyene kikavuga mu majambo n'Imana ikumva. Mwari mubizi? Nico kiyago uyu munsi ndakuzaniye, uze kumara iki kiyago, uze kukimara, kandi uza gutahura ibintu vyinshi, noneho bica bihindura n'ubuzima bwawe, ingene warubayeho bica bihinduka, kubera yuko ibintu ngiye kukubwira ntibisanzwe, ariko bigize ubuzima bwacu. Sina vyinshi, ni ibintu bitatu bivuga mw'isi y'impwemo, mw'isi y'ibitagaragara, bivuga imbere y'Imana mu yandi majambo. Nibiki none wibaza? Ikintu ca mbere, wari kuranyumviriza, uragabirijwe kwiyumvira ico kintu kivuga imbere y'Imana. Ikintu ca mbere kivuga imbere y'Imana, reka ndaguha akanya, wibaza ko ari giki? Amosozi. Mwari muzi yuko amosozi ari ikintu kivuga imbere y'Imana? Amosozi ari ikintu kivuga imbere y'Imana, cane cane amosozi y'umuntu w'intungane. Muce mugaba, sindaja kure mu kiyago, duce tugaba twese abantu turiko turariza abandi, cane cane intungane. Nimba hariho umuntu ariko ararira, nimba hariho umuntu araradasinziriye, nimba hariho umuntu uyu munsi ababaye cane akarira amaborogo, sinokubwira kubera jewe, reka mvuge kubera jewe, mugabo no kubera wewe kumbure. Tugabe cyane, kubera yuko amosozi imbere y'Imana aravuga. Tuje mu ijambo ry'Imana muri Izaya ikigabane ca 38 akarongo ka 5. Abafise mu Kirundi barashobora gusoma iryo jambo ry'Imana, bwako ndarifise ngaha imbere yanje mu rurimi rw'igifaransa, havuga ngo j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, et voici j'ajouterai 15 années à ta vie. Umukama yumvise igisabisho c'uyo muntu w'intungane, nabonye amosozi yawe, ndakongeye imyaka 15 yo kubaho. Ni wa musavye w'Imana ariko arayiririra, yaragomba gupfa, mugabo Imana arayiririra
gushikaho ayo mosozi ashika imbere y'Imana akavuga, Imana igafata n'izindi ngingo, sivyo? Imana igafata n'izindi ngingo zo guhindura ivyo yari yarategekanije. Kubera iki? Kubera amosozi y'umuntu w'intungane. Yo, mwari mubizi ivyo bintu? No kuvuga ikiringo cy'uyo muntu cari giheze, mugabo kubera ayo maborogo menshi, kubera ukurira, kubera kwikubita kugikiriza, kubera gutakamba, Imana irageze iti nukuri ndumvise amaborogo yawe, ndumvise amarira yawe, ku myaka wari ufise ndakongeye imyaka 15. Hamwe worera Imana ikakongera imyaka 15, ubwo ntiyo bimaze. Iyo bimaze ariyo kuyikorera, ariyo kuyivugira, iyo bimaze umuntu w'intungane. Mugabo nari nabivuze mu ntango, nimba hari abariko bararira, niko turavyumvise mwiri jambo, umuntu aririra Imana, arayisenga akayiririra. Nimba mugabo hari abantu bariko bararira kubera amagogo wabateye, ivyo bintu umva bigera hehe? Ayo mosozi ageze imbere y'Imana akavuga, ivyo bintu umva uzobironkana amahoro? Kubera yuko muri buno buzima bagenzi, hariho abantu batera amagorwa abandi. Hariho abagore mu nzu uno munsi bafise amagorwa menshi kubera abagabo babo. Nawe uri kuranyumviriza, ushobora mbere kuba uri muri bo, kuko abo bantu ni benshi. Ushobora kuba wubatse ukabuteye amagorwa uwo mwubakanye. Ariko mvuga abagore benshi, kumbure nibo tubona cyane, mugabo hari abagabo benshi uyu munsi bafise amarira menshi, bari mu magorwa menshi, bariko baririra Imana kubera abo bubakanye. Nimba biruko mugenzi, nimba bimeze uko, ikebuke jya ku mavi, kubera yuko ayo mosozi y'uyo muntu uwo mwubakanye n'ingene yari yarakwihebeye, nimwe yaguhaye, novuga umutima we ndabivuge gutyo, yaguhaye urukundo, yahevye abandi akakwihebera, naho kamusubiza amarira. Ayo marira imbere y'Imana aravuga nkuko ndiko ndavuga, agatakamba, kandi Imana igahaguruka kubera ayo marira. Ntibisanzwe rero, ntibisanzwe. Noneho nimwasoma no mw'Izaburi ya 56 agace k'8, muvyandike bagenzi. Nta kakaramu mufise ngaho imbere yanyu, muvyandike. Nimwasoma Izaburi ya 56 akarongo k'8, ndabifise mu Gifaransa imbere yanje. Ti compte les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Uravyumva? Akira amaborogo yanje, akira amarira yanje, ntiyoba yanditse mu gitabo cawe? Amarira bagenzi, amaborogo ni kindi kintu imbere y'Imana. Tugabe rero, twikebuke. Aya marira niyamara kuvuga imbere y'Imana, haba Imana igafata ingingo, iyo ngingo y'Imana ntituzoyokoka. Nivyo nje kugushikiriza kuno mugoroba, canke aho vyumviye hose. Byukuri ni jambo novuga yuko Imana iriko iraduha. Imana rero irumviriza amarira y'abantu bigavanye n'ubwo bwoko bw'ayo marira. Nariko ndavuga abantu dutera amarira. Impfuvyi, hari impfuvyi uyu munsi n'abapfakazi bariko bararira, bari basanganywe ubuzima bugoye, kubera yuko umupfakazi arafise ibibazo vy'ingene atunga umuryango, vy'ingene yitunga. Impfuvyi nuko ingene zibaho, ziba ziri mu marira. Mugabo hakaba uyundi muntu aza gutera amarira abo bantu basanganywe ibibazo. Kandi tukanibuka rwose mw'ijambo ry'Imana ngo nta bandi bantu Imana irwanira gusumba abandi. Abantu Imana igwanira gusumba abandi ni impfuvyi n'abapfakazi. Wewe rero ugomba kwitambika imbere y'umugambi w'Imana wo kugwanira impfuvyi n'abapfakazi, ukarya ivyabo, ukabatera amarira, bakaba abantu bihebuye, bakarara badasinziriye. Nenewe uriteguye kuzogwanya intambara y'Imana kandi ukazoyinesha? Uriteguye kuzonesha Imana? Kubera urwo rugamba winjiyemwo wo kugwanya Imana, nturi kugwanya ijya mpfuvyi, nturi kugwanya ijya mupfakazi, uri kugwanya Imana. Umwanya n'umwanya irakwirekeye, izohaguruka. Abantu mwarenganije abandi mu maparsele, kubera yuko abashinga ntahe babo habaye impfuvyi, habaye abapfakazi, mukabarenganya mu mpapuro, mu butungane, muri justice mukaza kugura imanza zabo.
abantu mwunguruje uburimbi, abantu mwariye ibisigi nibyo kwa base wabo, sinzi ngene no bivuga uyu munsi, abari hejuru mu abahungu sinzi bakabinyanganya, impfuvyi zikaja mwibarabara, bakarara batafise ico bambara, badafise ico bifuka, kubera wewe. No kuri kw'Imana ndakurahiye, nutikebuka ntuzokokoka ikiganza c'Imana, ntuzocokoka. Yego si jewe, ushobora kubunzi ahandi mu biganiro, ariko uno munsi kuno mugoroba ni jambo ry'Imana rije kudukebura. Imana bini vy'ukuri irumva amarira yaba pfakazi, impfuvyi, y'uyo muntu wese ayiborogera. Kugira ngo muze mu bitahure, nzogaruka ngaha ku muvugizi ndababwire burya hariho ibintu Imana yaremye ku muntu ari bitangaza. Mbe mwari muzi ingene amosozi gituma nta biburi gituma ibintu biri mu mosozi ni ibintu byinshi cyane umuntu adashobora no gutegera. Amosozi arimwo amazi ibice 98 mu mosozi n'amazi. Amazi nayo ni iki? N'ubuzima. Amazi ndashobora kubaho uyo muntu rero ariko atakaza ubuzima bwiwe kubera wewe, ariko asesa ubuzima bwiwe kubera wewe. Wikebuke canke ugabe. Amosozi arimwo ibitwo kwita ivyunyunyu bya potassium, bya calcium, bya magnesium, biri mu mosozi. Biri mu mosozi. Amosozi ndabivuge nyarutsa cyane, arimwo za proteine, lysosime, bikingira amaso, birimwo lactoferrine, birimwo ibi vya lipocaline, ni ibintu Imana yashize mu mubiri mu maso kugira ngo bitume nk'ubu nk'ijisho rishobora kugira equilibre. Noneho ibi vy'ama albumine kugira ngo habe novuga ntihabihungabana mu maso canke ngo utubacteri dutere amaso. Hari ibintu vyinshi cyane bagenda nzobigaruka ko kwari kubabwira ingene igituma Imana ishavura cyane iyo umuntu ariko ararira, nuko mu mosozi amosozi asigura ibindi bintu bikomeye cyane. Kandi noneho mu yandi majambo ugereranije amosozi nari kure y'amaraso burya uravye ibintu bigize amosozi bikavana rero nicateye ayo mosozi, kuko hari n'umuntu ashobora kurira ari uko agomba kuyegereza Imana. Imana ndabona ry'amarira yiwe, hariho abantu barira iyo bariko barondera Imana, abantu bakarira muramubibona. Kandi iyo utararira burya ntuburegera Imana, iyo utararira ntuburegera Imana. Mu mosozi hariyo amalipide, ibyo amagrese, hariyo mwari mubizi. Hariyo amagrese arimwo ibintu vyinshi, harimwo ibintu bitale glucose ni nk'isukari, mugabe isukari dasanzwe nk'itumenyereye, ivyo bita ama ire ari mu mosozi. Amaglucose ire atuma novuga mu jisho imicafu ishobora kwikura yonyene. Burya ijisho ntidukeneye kuryoza twebwe, oya birikura. Ndiko ngomba kubashikana ahantu mutahura ibintu biri mu mosozi. Harimwo ma hormone mu Kirundi novuga ni inkabuzo. Inkabuzo nazo nandiko ndavuga atankabuzo mfise nshobora kuvuga. Muga harimo ibintu bikomakomeye mu mosozi. Ivyo bita neurotransmitter, ibi bita le cortisol. Umva hora dondaguriye. Ankefarine nzogaruka ndababwira ibintu biri mu mosozi, nimuze mutume abandi bantu barira. Byerekana rero yuko Imana yitwararika ico kintu cyose yasizemo ubutunzi bukomeye cyane. Amosozi noneho iyo umuntu ariko ararira n'umutima wiwe urashikirwa. Twebwe tubibona ku mubiri, n'umutima wiwe urashikirwa, akababara cyane mu mutima wiwe. Mu yandi majambo rero twitonde imbe abantu binjira mu nkundo, abahungu n'abakobwa bariko barafinata, bagafinata iki jambo ryanda gukunda. Ejo bakaba muri nankana umuhungu
cyane cyane abakobwa akaba mu marira menshi cyane, yatewe n'umuntu yamubwiye amajambo yo kufinatisha ubuzima bwiwe. Mwitonde, twitonde s'il vous plaît. Ivyo bintu iyo tutavyihanye n'umutima wacu wose, Imana iragaruka ikagira iti ibi bintu zishobora kuvyemera, kubera yuko insiguro zose nagiye ndaba. Reka nyaruke cyane. Ubugira kabiri, ikindi kintu Imana igera kigera imbere yacu kikavuga ni giki? Wibaza ko ari giki? Twabonye amosozi. Ikintu gishika imbere y'Imana kikavuga kandi n'amaraso y'umuntu. Amaraso y'umuntu iyo ageze imbere y'Imana iyo nyene aravuga. Nkuko ndiko ndavuga akaboroga mbere. Dusome canke twakira ijambo ry'Imana mwitanguriro ikigabane ca 4 akarongo k'icumi. Ndazi ko iryo jambo murezi aho Kayini yasheshe amaraso ya mwene wabo Abeli. Imana yavuze ngo iki? Numvise, nabonye amaborogo, induru y'amaraso ya mwene wanyu yanshikiriye. Et Dieu dit, Katife, la voix d'Issa de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ayo maraso yakomye induru kuva ku isi gushika mu ijuru y'Imana iri. Nibatubwira yuko ari nyene gusesegwa amaraso yakomye induru, hama iyo nduru igashika mu ijuru. Amaraso y'uyo muntu bagenzi, ni bangahe mu buzima bwabo bakoze amaraso? Nagira mvuge ngo atamvo nimwe. Oya, ntamvo nimwe ihari gukora amaraso, ntamvo nimwe ihari, kubera yuko amaraso y'umuntu yo ntidushobora kuronka amajambo dukoresha. Uwundi yabivuze ariko bishira no mu mazina ngo gusesa amaraso ngo ni nko gukora ngo mwijisho ry'Imana. Ubwira ijisho ryanje uza ko rikoramwo, ntitwihurire. Iyumvire gukora mu jisho ry'Imana. Ivyo bintu wewe wumva bidasize ubwenge. Gukora amaraso ni nko gukora mu jisho ry'Imana. Witonde. Ahandi ngo oya mwiri jambo nyene ngo amaraso yakomye induru y'amaraso ya mwene wanyu ngo yavuye ku isi aranshikira. Iyo nduru iranshikira, harabayakoze kandi atanaco bikibabwira uyu munsi batumva nuko boje imbere y'umukama bagafukama bagasaba ikigogwe bagatakambira Imana. Hari amategura kuyamena no mu mvugo zabo. Kumena amaraso usanga umengo ni ikintu gisanzwe, ariko tumenye neza yuko amaraso ari ikintu cyo kwitondera cyane, kubera yuko kiravuga. Kandi mu buzima bwawe warakoze amaraso utavyihanye, bimwe bivuye ku mutima, biragukurikira no kugera n'urya munsi uri kurava mu buzima bwawe, uri kurava mu mwuka. Ndabivuge gute? Uri kurava mu mubiri, amaraso aragaruka mbere ngo ninzaruka n'abana bawe n'abana bacu birabakora ko ibintu byo gusesa amaraso. Mbe mwari muzi yuko hari ibintu uno munsi isi iri kwirabamwo by'amahano kubera yuko isi yanyoye amaraso y'abantu? Twitonde bagenzi. Umuntu nta kintu na kimwe mwopfa n'umuntu gushikaho mwaka ubuzima bwiwe umenya amaraso yiwe. Imana ntivyihanganira, birayibabada cyane, ariko noneho bigira n'ingaruka kuri twebwe nyene, kuri wewe. Biragira ingaruka. Noneho naho ugaruka bw'ijambo ry'Imana ukaza mu Bahebreyi ikigabane cya 12 umurongo wa 24. Aha bagomba kutubwira yuko amaraso umwana w'Imana yasheshe ku musaraba yagize igiciro gikomeye cyane gusumba
aya Abeli. Niryo jambo ry'Imana agomba kutubwira, sindarifise imbere yanje mu rurimi rw'ikirundi, mugabo namwe maze kugisomera Abaheburayo ikigabane cya 12 akarongo ka 24. N'Imana mu kuducungura n'amaraso yahavuye iducunguze y'umwana wayo. Ni kuvuga amaraso si ikintu gisanzwe. Wewe none mu kumena amaraso yabo bantu ugomba gucungura abande, ugomba gucungura abande. Reka kwiyambika rero ibiziriko, reka kuboha umutima wawe ngo uze kumena amaraso y'abantu. Nagira ngo y'intungane, amaraso y'umuntu wese aragaruka imbere y'Imana akavuga. Tuvyitondere iryo jambo kandi rirahambaye cyane rwose. Amaraso ya Abeli yaravuze, nayo ya mugenzawe wonyene watse ubuzima ngo n'umwasi wawe, ngo n'umukeba wawe, ngo ntimusangiye ibi na biriya, ngo yakubereye intambamye. Ayo maraso yiwe aravuga. Nico gituma utagitora agatiro, nico gituma nimbe bikomye usimba, nico gituma wa mugangabuka umengo hari abantu bagomba kugufata atabariho. Burya bari muri wewe nyene abo bantu bagomba kugufata, kubera ico kibi wakoze. Hanyuma ntunagombe no kucihana, ugenda imbere ya Yesu, ufukama imbere y'Imana, ufukama usaba ikigongo, usaba imbabazi, kubera yuko washeshe amaraso intashikirwa, intakorwako. Ikindi kintu kigira gatatu kivuga imbere y'Imana kandi ari kintu kivuga mu isi y'impwemo, wibaza ko ari giki? Ndavuza Moses, ndavuga amaraso. Ikintu kivuga imbere y'Imana ca gatatu n'amafaranga, l'argent. Twebwe tuzi yuko amafaranga ari ziya mpapuro, mugabo birengeye harya biragaruka bikaba ibintu n'inguvu. Amafaranga rero aravuga imbere y'Imana nkuko ndiko ndavuga. Erega hari abantu badashobora no kuvyumva. Iyo ageze imbere y'Imana nturabe uryo rupapuro, oya, ntaraja kure. Ni bangahe uyu munsi bafisi amafaranga bakuye no muri bwa bwicine ndiko ndavuga uyu munsi? Ni bangahe bubatse ibintu by'amagorofa binini binini? Ni bangahe bafise amatungo mugabo alimwo akantu ko gukora amaraso? Navuze amaraso hejuru, mugabo amafaranga yabonetse kubera amaraso. No kuvuga mu yandi majambo, amafaranga adatunganye. Ni bangahe uno munsi amafaranga bariko bararya atarayi wabo, arayi impfuvyi, arayi abapfakazi, arayi ibimuga, no munsi tuvuga abagendana ubumuga, arayo abantu bantaho nikora, akaba ari uri kare yafungura mugabo atarayiwe. Amafaranga, iryo faranga turiko turarya ridatunganye imbere y'Imana riragaruka rikavuga. Ni bangahe turiko turya amafaranga twararenganije abandi? N'abakozi bangahe dukoresha mu nzu canke ku ma entreprise yacu canke mu masosiyete yacu, sinzi ahantu hatandukanye, barakoze twebwe ntitwabahemba. Ijambo ry'Imana toujours, ibi sivyo wanje ndiko ndavuga muri Yakobo ikigabane ca 5 akarongo ka 4. Ndabifise mu Gifaransa, mwebwe ndazi yuko muca mu bironka mu Kirundi ngaho hafi yanyu. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné nos champs et dont vous les avez frustrés, criés, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Iyo ngero umuntu yakoreye, abantu bakoreye ukayigumya, irikira koma induru imbere y'Imana. Iyo ngero kejira amafaranga, bishobora kuba n'ibindi mbwa kejira amafaranga.
arakoma induru imbere y'Imana. Nico gituma atamigisha turonka, nico gituma niyo tuyarosa tuma, nico gituma mu buzima bwacu kenshi murabibona namwe ibintu bitubako ku mafaranga. Turafise amadeni menshi imbere y'Imana, benshi ndetse gusanga datunganye rimwe na rimwe harimwo nayo twanyanganije abandi. Raba neza rero mu buzima bwawe mugenzi, raba ayo mafaranga iyo yavuye. Ndoshuruza umubiri wanje kugira ngo nshobore kurya, nzitanga jewe nyene. Umubiri wawe uguze amafaranga, ayo mafaranga rero imbere y'Imana abikindi kintu. Ariko nako tuvuga amafaranga, turaba amafaranga twanyanganije Imana ubwayo, twanyangane amafaranga y'Imana d'une façon directe. Ico liko ndavuga ngaha muracumva, icicumi n'amashikanwa twanyanganije bingana gute Imana, twivye Imana mu yandi majambo, dufitiye ideni Imana. Mwetwe imigisha yoboneka gute? Biragoye. Biragoye. Iri jambo rero ndiko ndagibwira, ndiko ndarikubwira, twese turabe ico twohindura mu bijanye n'amafaranga ku ruhande rucanke ruriya. Ariko cyane cyane twirinde gukoresha abantu hanyuma ngo tujye ingero yabo. Iyo ngero iragaruka imbere y'Imana, igakoma induru, ikarekarama, igasaba ubutungane. Iyo ngero igasaba ubutungane. Ariko noneho tunarabe, kuko amafaranga arafitaniye isano n'umutima wacu. Il y a une relation entre l'argent et notre cœur. Iyo rero dukoresheje amahera neza, Imana iragaruka ikaduhezagira. Iyo dukoresheje amafaranga nabi, bitugarukako mbere turabibazwa. Ko tuba turi mu cyo no kwita égoïsme ou injustice. Dieu demandera des comptes de comment tu as utilisé l'argent. Amafaranga. None rero bagenzi, sinagomba kubarambira rwose, sinagomba no kubatera ubwoba, nabivuze umengo ndakaze cyane, mugabo kwari kugira ngo twikubita gashi ku ivyo bintu bitatu, ntiturize abandi bantu, ntidusesa amaraso yasesa gukora mu jisho Imana. Ariko kandi ntihabe amafaranga turiko turakoresha, turiko turagura ivyo tugura adaciye mu butungane. Ugasanga umuntu afise ikizu, ahandi baca bavuga ngo ico kizu ndiko ndabamwo narashesha amaraso, canke narivye, canke abantu bariko bararira, naratembagaje amatungo y'igihugu. Ngo ico kizu kiba kimeze nk'imva ibitse ibore mu kuzimu. Urabona ko iyi nimvuga igera kure, mugabo nta kundi. None tugire gute? Sinajewe n'ijambo ry'Imana. Ico kizu kiba kimeze nk'imva ibitse ibore. Yumvire rero wewe umeze nk'umuntu aba muri tombe. Kiko nuko rero bagenzi bakunzi ba televiziyo Umuvugizi, nakakanya keza narimfashe kugira ngo tuyage ku ibintu bitatu bivuga mwisi y'impwemu. Nibaza yuko ari ikintu wagumije. Nimba hari ikintu wagumije, tubwire muri commentaire. Ariko kandi nagira ndagusabe ugire j'aime na partage, usangize abandi buno butumwa, kino kiyago kidasanzwe, kugira ngo tubaranye twubaka umuryango, tudozana n'ayandi majambo aza kudufasha kwiyubaka no kubaka imitima yacu, kugira ngo umunsi urizina tuvuye muri buno buzima tuze tubona Imana, kubera yuko twabyitwayemwo neza, kubera yuko atawitwarijije, kubera ko tutashesha amaraso, kandi twakoresheje neza ivyo Imana yaduhaye. Mugire umugisha ngaho iwanyu, Imana ibahezagire, ibagabire n'ubwenge bwo kumenya gukoresha ivyo yaduhaye. Murakoze cyane, nimugire umugisha w'Imana.